rugendo rwatunganijwe n'ishyirahamwe Visit Burundi wiswe Tembera Burundi mugwi ugizwe no gwaruka gwishi ndetse n'abanyamahanga barafashe urugendo bava mu gisagara ca Bujumbura berekeza mu ntara ya Kirundo. Imbere yuko bashika mu ntara ya Kirundo bakaba barafashe akaruhuko ahagiye hatandukanye nk'Ibugarama ndetse no mu gisagara ca Ngozi. Mu ntara ya Kirundo bakaba batembereye ahari ikiyaga Gwihinda benshi bita ikiyaga c'inyoni Lake Ozwazo. Bagishika kuri ico kiyaga bakiriwe n'intore zo mu Kirundo. Manariyo Diomedi umukozi w'ikigo OBPE ajejwe ibibanza bikingiwe byo mu buraruko bw'igihugu ahanini bigizwe n'ibiyaga akaba yarashoboye gusigurira abahashitse ikijanye n'ico kiyaga ndetse n'impamvu bacise ikiyaga c'inyoni. Iki kiyaga turiko ni ca kiyaga c'inyoni bita Gwihinda. Hanyuma ubutunzi buhari ikinzu bwa mbere nizo nyoni nyene. Turafise rero ibindi binyabuzima vyinshi byaba ivyatsi byaba n'ibikoko. Hanyuma murabona hariya kayiro kari hariya hirya bakita kagwa. Cet îlot que vous voyez à l'intérieur du lac s'appelle Akarwa. C'est l'habitat principal des oiseaux. Au moment où je vous parle, il y a des oiseaux migrateurs, il y a aussi des oiseaux sédentaires. À partir de ce même vous les voyez. Akaba kandi yarasiguriye abaraho ababwira ko inyoni ziri ngaho nyinshi ziva iburaya mu gihe c'imbeho nyinshi zikaza kuharondokera maze igihe gihindutse zigasubirayo. Ubu rero kuva nko mu kwezi kwa kabiri gushika ubu ziracahari ariko ziteze gusubira kugenda kuko nyinshi zaravyariye harya zirakuza abantu bariko barakura bukebuke. Muri uko kwezi ko 8 izambere zirashobora gutangura kugenda. Ibiyaga kandi barabandanya babibungabunga kwirinda ko vyokama. Aya marake yose yino turiko turayakingira. Là je reviens au point de vue conservation. Uko ivyo biyaga tutabikingiye vyoshobora gukama. Nico gituma bona hari metero 50 ziriko zirakogwa hirya no hino y'ishamba mubona kugira ngo d'abord iyo biodiversité ironka ahantu ishobora kuba hanyuma nibi biyaga iyo nkukuri ishobora kuva ku musozi ntizo yisuka directement mu mazi avec la pollution et toutes ses conséquences. Ubu izo nyoni zishobora kuja hariya hagati zishobora no kuja muri ishamba tutotura n'ibindi bikoko biriko biraboneka kugira ngo kuvyukuri ingenzi dushobore ko ico tuziratira. Ibi biyaga rero byose niko ndavuga ikindi bihari do particulier iki kiri muri ico bita zone importante de conservation des oiseaux koko ni mondialement. Hanyuma muri akano karere ibyo bita ama zone humide the wetland aha harimwo koko ni internationalement. Ni kuvuga rero yuko turi sivyi wacu twenyene hariho n'abandi bantu hirya no hino babijeje amaso. Nico gituma tuguma tuveye aske ataki vyonona. Rero muri ivyo biyaga turafise agatriangle ngaho ikomine ya Kirundo, komine ya Ntega na komine Bugabira. Muri triangle yonyine irimo amalaki ashika kurane. Ariko zirentare connecte ico no kandi zirentare connecte n'izindi zose. Pour dire yuko imwigize problème zose zirashobora kuba tushe. Narigeze kumva karake kigeze gukama bakitaga camirinda. Hari habaye je dirais mauvais aménagement. Cyangwa hakuruzubaho abantu bose baca bashoka kuja kurima hanyuma biro tuva bariko baradrena ayo mazi aja mu Kanyaru aca yibandaniza muri za Nyabarongo aca bandanya hamwe rako karaga kari gatangwe gukama. Iyo hatagira ibikorwa n'ibindi yaga byari gukama. Bakaba ndetse baratemberejwe n'ubwato aho baza barashikanwa ahari akagwa ndetse n'izo nyoni mvaburaya zikunda kurondokera.
bavuye ngaho bakaba baciye baja kurara mu ntara ya Ngozi kuri hotel Ruhuka, ari naho bagize igicaniro baterama barinjora batera ijoro ryarenga batewe iteka n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo imico kama Ambassadeur Gervais Abayeho. Uwo mushikiranganje akaba yarabakeje abasaba kubikomeza bakabikora kenshi, ndetse akaba yabemereye kazobandanya abashigikira muri ico gikorwa ciza cyo guhesha ishema ryiza igihugu c'u Burundi.